Yo, wagwan my team Pisco Entertainment and the Media turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro. Tugize iminsi dukora ibiganiro bitandukanye, ndabakura aha ndabajana hariya, ndabavana mu Burundi nkabajana muri Tanzania, nkabajana Afrika y'Epfo, Zambia, nkabajana Kenya, nkabajana no mu bindi bihugu bitandukanye, ndababwira ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero nabakuye aho nabakuye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndabajana muri Dubai. Ngomba dusubire dukore ikiganiro co muri Dubai kuko hariho abantu bamwe bataramenya ubuzima bwo muri Dubai, bataramenya n'ubuzi buri muri Dubai. Rero uyu munsi nabateguriye ubuzi butanu bushobora kuba buboneka muri Dubai, ubuzi butanu abanyamahanga basanzwe bakora muri Dubai. Amvuze abanyamahanga nabwo mbavuze abarundi gusa, mbamvuze aba mu bindi bihugu, aba Kenya, aba Tanzania, aba Uganda, aba Ethiopia, aba Philippines, aba Malaysia, muri biriya bihugu nyene vyahe n'ahandi. Mwazi yuko Dubai ari igihugu c'ingenzi, igihugu kigenderwa n'abantu benshi. Rero muri buno buzi butanu nabateguriye, turagenda tuvugana pore ukuntu buno buzi busanzwe butunganije. Rero akaba ariho akazi gakogwa n'abantu benshi harimo n'abarundi, akazi ko kubaka. Akazi ko kubaka, akazi k'imijengo canke k'ikiede maso, ubwo buzi burahari. Hakacabaho n'ubundi buzi bwo mu mahoteli n'amaresitora. Hariya muri Dubai hariya amahoteli menshi, hariyo n'amarestaurant menshi. Ubwo buzi nabwo nyene burahari ku banyamahanga, abanyamahanga barabukora. Rero n'ubundi buzi, ubuzi bw'ubushoferi na delivery, ubuzi bwo kugendesha ivyuma, kugendesha amapikipiki, kugendesha amamodoka, amataxi, ubwo burahari, na delivery bimwe vyo gutwara ibintu ahantu. Ubwo buzi burahari ku banyamahanga, abanyamahanga barabukora cane. Hakacaba rero n'akandi kazi kagira gatatu, akazi kagira kane, murambabarira. Akazi kagira kane ni security guard. Donc akazi ko gukora igisekirite, akazi ko gukora igisoja, akabona akazi nako nyene gakogwa n'abanyamahanga benshi n'abarundi ibarimwo. Kacabaho rero n'akazi ka gatanu, ubudandaji n'amashop, kudandariza abantu, gukora mu mashop. Ubwo buzi burahari bwo gukora mu supermarket. Reka tubanza tumira amagate gatoya rero ncenza tuvugane kuri kimwe hano nyenze ndababwira ubuzi ukuntu ubumeze muri Dubai. Narimejeje kubibabwira uyu munsi ikiganiro nabateguriye ni ikiganiro kigaruka ku buzi butanu bwa mbere bukogwa n'abanyamahanga benshi muri Dubai, mu gisagara ca Dubai, mu muji wa Dubai, muri Dubai muri rusangi. Ni ubuzi butanu nabateguriye, nabibabwiye no mu ncamake. Akazi ka mbere ko ari akazi k'ubwubatsi. Iki ni kimwe mu bikorwa abantu bava muri Afrika n'abava muri Aziya hamwe n'abava ahandi bagenda gukora muri Dubai. Akazi k'ubwubatsi no kuvuga haba hariho maso, haba hariho na painter, electricité, hakabaho nabijya byo gukora amazi vya plomberi, hakabaho nibindi vyitwa carpenter. Nukuvuga ububuzi nibwo abanyamahanga benshi bakora, na cyane abava muri Afrika n'abava muri Aziya meme n'ahandi. Ubuzi bwa maso, ubuzi bwa painter ni ubuzi bwo gusiga nk'amarangi, bwa electricité bijya byo gukora amatara, ibintu byo gukora amazi. Ivyo bintu birakogwa cyane muri Dubai, birakogwa n'abanyamahanga cyane abava muri Afrika n'abava mu bindi bihugu za Aziya. Bava muri Aziya nabo nyene baragwiriye muri bino bikorwa vy'ubwubatsi. Ngaho onye muri ivyo byo kubaka barashobora gukorera umushahara uri hagati y'ibihumbi 3 hamwe n'amajana 8. Ngira ngo na mahera y'ama Dubai nyene ya hariya
mu byo baduhaye hano baduhaye bati ushobora gukorera umushahara uri hagati y'amajana 8 n'ibihumbi 3 ku kwezi canke hejuru bivanye n'ubuhinga wewe usanzwe ufise muri ibyo bintu byo kubaka. Nimba uri umuhinga akomeye cyane mu byerekeye amatara canke byerekeye kwestara amazi, ibintu vya welda, ibintu vya maso, urashobora no kuyarenza bivanye kandi na societe woba uri kurakoreramo canke company uriko urakoreramo. Murumva rero ubwo nibwo buzi ahanini abantu bava muri Afrika n'abava muri Aziya meme n'ahandi bakora kuvyerekeye ivyo kubaka, kuvyerekeye ivy'ubwubatsi. Hariho rero n'ubundi buzi bakora ubuzi bwo mu mahoteli n'amaresitora. Dubai irimwo amahoteli menshi cyane yakira ingenzi ziva ku isi. Murazi yuko Dubai ari umuji w'icitegererezo, umuji w'akarorero, umuji ugendamwo abantu benshi bavuye mu mihingo itandukanye y'isi. Rero haciye hagwira amahoteli menshi cyane kugira ngo izo ngenzi uvuye mu gihugu cawe utabura aho ushobora gushikira. Rero aha naho nyene hariho abanyamahanga bakorera muri ayo mahoteli, hariho abanyamahanga bakorera muri ayo maresitora asanzwe ari muri Dubai, nk'ibintu vya waiter, ibintu vya chief canke vya cleaner, receptioniste, room service. Nukuvuga aboza ayo mahoteli, abakora isuku, hariho n'abakora kuri reception baba receptioniste, hariho n'abakorera mu mashambre, donc gutegura amashambre neza yo muri ayo mahoteli. Murumva yuko naho nyene ubwo buzi bugwiriye, nakanatsinda mu gihe haba hari amahoteli menshi mwumva yuko n'ubuzi bwo mu mahoteli buca buboneka ku banyamahanga, harimwo n'abarundi bene wacu, abanyafrika bene wacu, meme n'abava ahandi. Ubwo buzi rero abazi na cyane icongereza aciza bararonka amahirwe menshi, ko uzi icongereza burya uzi ururimi, kuko novuga yuko icongereza ari international, ni international language, aho umuntu uwari we wese arashobora kwideburuya mu congereza. Rero mu gihe ubuzi icongereza neza, ushobora kuyaga n'umuzungu uwari we wese, ushobora kuyaga n'umuntu avuye handi yazi icongereza. Urumva bica byoroha kugira ngo ushobore kwakira abantu bavuye mu bindi bihugu bagiye gutemberera mu muji wa Dubai. Reka tuze n'ikindi cya gatatu, ikintu cyo bushoferi, cyo kuba umushoferi, umudereva canke ukorana delivery. Nukuvuga akazi ko gutwara abantu canke livrezo karakunzwe cyane muri Dubai. Harimo taxi driver, nukuvuga aba bantu bakoresha amataxi bunguruza abantu bava baja hariya. Ubwo buzi barabukora abanyamahanga, na cyane abava za Indonesia n'abava za Philippines barakora ubwo buzi bwo taxi driver. Koresha ama Uber, ngira nk'abantu muri Kenya Uber murazizi ukuntu zikora. Bookinga, urashobora kubukinga uri aho uherereye, ukaraba nk'umuntu ari hafi yawe yaho uherereye, ukabukinga ugakoresha Uber. Rero no muri Dubai barakoresha ama Uber cyane, abantu baje bava mu bindi bihugu atari imvukira za Dubai. Uber barazikoresha, hakacabaho rero na delivery rider. Nukuvuga delivery ushobora nko gutuma ko nk'ibintu, ukagura ibintu par exemple online, hanyuma ukaca urondera nk'umumotari akoresha nk'imoto akaca abikuzanira, canke hakabaho abantu badandaza ibintu tonke nko mu mashop, ugatora nk'ibintu ukabitwara ku muntu yashoboye kubukinga, ukoresha ipikipiki canke ukoresha moto canke ugakoresha imodoka, byose birakora. Hari abakorera amafaranga menshi cyane bivanye n'amasaha bakora, kuko hari ya Dubai novuga yuko ari umuji wateye imbere, bakora 24 sur 24. Hari abakora ijoro, hari abakora umurango, urumva bakora umwanya wari wo wose. Rero umva hariho abaca bakorera amahera menshi bivanye
n'akazi baba bagize bivanye n'amasaha baba bariko barakora. Rero akabona akazi k'ubushoferi hamwe na delivery, ako kakaba gakogwa n'abanyamahanga benshi bava mu mihingo itandukanye bagakorera muri Dubai. Reka tuze mu security, muri security guard, ako nakazi nako nyene gakogwa n'abanyamahanga cyane. Amasosiyete menshi muri Dubai akenera abasecurity bakora ako kazi. Urumva hari amasosiyete menshi, kuko Dubai ugiye kuraba ni igihugu giteye imbere, gifise amasosiyete menshi, kandi kimaze kuba gifise amasosiyete kiba gitegerezwa akuronka n'abasekirite. Rero ako kazi ka security k'igisoja canke k'igisiti, ako nako nyene karahari, uretse ko abarakazi gahemba neza, atari nk'ibi vyo muri Afrika usanga ari akazi baguha amahera menshi, kandi usanga ugakora mbere wambaye na costume. Urumva abarakazi kameze neza cyane, bari uburu umusekirite yiyubashe muri make. Rero ako kazi nako nyene karahari, bakorera mu mamor. Muri Dubai hariho amamor menshi, amazu manini ya cyane, amamor nyene murazi nk'abantu bari nko muri Kenya muraza amamoro nk'izi za Nimba aho zikorera, usanga zikorera mu mamoro, murazi za Quickmart ko zikorera mu mamoro. Rero no muri Dubai hariho amamoro menshi, kandi izo moro zikenera abasekirite. Hakacabaho rero amahoteli manini, nayo mahoteli nayo nyene arakenera abasekirite, akabaho ama entreprise, amahinguriro akenera abasekirite, kandi urumva birahari ku bwinshi cyane. Hakacabaho n'ama apartment, urumva naho nyene harakenera abasekirite. Abasekirite rero murumva yuko bakenerwa cyane muri Dubai, kandi ubwo buzi bugakogwa n'abanyamahanga, abantu baje bava inyuma ico gisagara ca Dubai. Akenshi basaba discipline n'icongereza gito. Hano bavuze ati akenshi basaba yuko wewe uba ufise discipline, kandi ufise n'umubiri nyene ubonekana yuko woshobora akazi ka security. Ufise indero ukamenya n'icongereza naho coba kibayabaye, ntushobora kubura akazi ka security muri Dubai. Reka rero tuze mu budandaji n'amashop. Hari abanyamahanga benshi bakora mu maduka, usanga badandaza bakorera abantu mu maduka akomakomeye, ugasanga murakorana, usanga wewe nabwo utobudandaza mugabo hari abakiriya baza kugurira ngaho muri iyo duka, wewe uraza gukenegwa kugira ngo ushobore gutekera nk'umuzigo, ushobore nko gushirira mu modoka nk'umuntu yaje kurangura, canke ushobore nko kumufasha kudeplasa kidogo iyo mizigo uba wakoze, donc uwo muzigo uba waguzwe muri iyo shop usanzwe ukoreramo. Hariho rero salesman, abo bitwa salesman, abo bakorera mu maduka. Kacabaho n'abakashier, kacaho na customer service, babandi bahamagara abakiriya ati karibu, bashobora nyene kwakira abakiriya neza n'urufasoni rwinshi. Abo rero mu banyamahanga basanzwe bakorera Dubai barakora ubwo buzi bw'ubudandaji hamwe n'amashop. Dubai ifise amamall manini cyane nka Dubai Mall n'ayandi menshi. Murumva yuko Dubai ifise amamall menshi, amazu menshi y'ubudandaji nk'iyitwa Dubai Mall. Murumva yuko nk'iyari y'akarorero, hakacabaho n'ayandi mamoro menshi. Rero ubwo nibwo buzi butanu ahanini abanyamahanga basanzwe bakorera muri Dubai bakora. Ubwo nibwo buzi nari nabateguriye nashoboye kuronka. Ubwo buzi urumva yuko ari bwo butunze abanyamahanga. Akazi ka mbere n'akazi k'ubwubatsi, akazi ko kubaka, akazi k'ubumaso construction, akazi ka construction karahari ku bwinshi, abanyamahanga baragakora n'abarundi barimo. Hariho ubuzi bwo mu mahoteli no mu restaurant, abanyamahanga barabukora, nibwo bakora benshi, kandi n'abarundi barimo. Kabaho n'ubushoferi na delivery, nabwo nyene barabukora n'abarundi barimo. Kacaho na security guard, nayo nyene barayikora. Kacaho n'ubudandaji inama shop. Okay, rero nimba wewe wifuza kuja gukorera muri Dubai,
uzobanze ushishoze neza, uzobanze ubaze abariyo, uzobanze urondere amakuru yizewe, uzobanze urondere amakuru atandukanye ukuntu ugiye gukorera muri Dubai. Hanini ubuzima bwo muri Dubai bwifasha uko, ahanini ubuzi bukogwa n'ubwo mpejeje kubabwira. Reka duhure mu kindi kiganiro. Ikiganiro ni abateguriye cyari ikigaruka rero kuri buno buzi butanu bukogwa n'abanyamahanga cyane muri Dubai, mu gisagara ca Dubai. Imana ibahezagire, ndashimiye wowe washoboye kumviriza ikino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup. Au revoir.